mwijambo mukuru umugambwe yashikirije yavuze ko amagume yabaye mu Burundi yarahungabanije umugambwe ahungabanya n'imihari yukomokako. Rero mw'iryo hungabana harabaye kudatunganya isubirizwa cyangwa kubisikanya kw'abarongoye imihari ya IFB cyane cyane ko muri Jerere baragize kubisikanya barakoze by'ibisikanya byaragenze neza. Rero natwe umva dusaba uburongozi koko dufasha gushika kw'iryo bisikanya riciye mu mahoro n'umutekano ntange. Ababifise n'abari barongoye uwo muhari imbere y'amagume ya 93 naho bita kwa Mukabuyoya murahazi foyer dakeye kiyani kibanza cy'umuhari wa IFB bari batunganije kugira bakire abigeme baje mu gisagara batagira aho bashikira. Umuhari rero wa IFB uba umuhari ufitaniye ubucuti canke uba umuhari uri mu mugambwe izo nzego zitowe nshasha inzego zihari zitegerezwa kubisikanya n'izihari. Uno munsi byo basabye ko izo nzego zigira remise reprise kugira ngo babandanye batunganya neza amatungo ya IFB kuko abo bandi tushobora kuba mu IFB utakiri mu mugambwe w'abadasigana ngo hanyuma ngo bandanye utunganya ivya IFB kuko nta IFB atamugambwe w'abadasigana. Nijo gituma basavye bati twifuza ko ivya IFB natwe twobitunganya kugira ngo abo bantu tutabona batari mu nzego batari ko baratwara umuhari bahejeje ivyabo twebwe rero dutezwa kubasubiza. Nico gituma nababwiye nti tuzogenda kubabaza babikore ku neza batabikoze umugambwe w'abadasigana urafise ubushobozi bwose bwo kubafasha kuko IFB n'umuhari wa Iprona iyo twumvise bafise ibibazo umugambwe rero urahaguruka ukabafasha kugira ivyo basaba mu mategeko babironke. Nta muhari ushobora kwigenga wa politiki mutegerezwa kuba amihari iri mu mugambwe kuko imihari igihe wokora ikosa bo bibaza umugambwe. Nta muhari ushobora kuvuga nta IFB hata Iprona. Nico gituma aho duheruka kubikorera tugabitora mu ikoraniro kaminuza twaciye tuvuga duti nka Jerere bo ivyabo baravuze bati dutegerezwa kubishira hamwe. Haciye rero habaho imigwi y'abakenyezi ba kera baca bafata nkuko IFB ari umuhari wigenga udandaza atabucuti gifitaniye na Iprona baca bafata ivyo vyose byari bya IFB baravyihagira. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Uyu munsi nkuko mwabibonye twahimbaje isabukuru y'imyaka 59 umuhari w'abakenyezi baharukiye mu mugambwe w'abadasigana Iprona IFB ubayeho. Washinzwe tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1967. Mubajije muti mubona ikibanza cy'umukenyezi mu bibanza bifata ingingo haba mu gihugu haba mu mugambwe byifashe gute? Ku by'ukuri naho tumaze imyaka 59 ikibanza cy'umukenyezi ntigishimishije duhereye ku rwego rw'igihugu ravye kuva Burundi bwikukiye nta mukenyezi mu Burundi ararongora igihugu, ariko baraduhaye amahirwe haraba icegera cy'umukuru w'igihugu igihe cya 1993 no muri 2005 harabaye icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Ibyo rero twobikenguruka ku rwego rw'igihugu urumva byarabaye, ariko ubu nta mukenyezi ari mwabo batatu bafata ingingo ku rwego rw'igihugu. Hano mu mugambwe w'abadasigana Iprona mu burongozi bw'umugambwe muri 2009 barashizeho icegera cy'umukuru w'umugambwe w'umukenyezi. Ibyo turabikenguruka ngo urumve ko impinga ari ndende
uravye kuva 67 ubu turi muri 2026 abakenyezi bamaze kuja mu ndongozi baracari inkeho. Ariko twaragiriwe amahirwe 2014 twaronka umukenyezi arongora umugambwe badasigana iprona. Ariko bigumanye nari bike. Uri kuraraba mu burongozi bwo mu makomine, mu burongozi bw'intara, no mu mazone dusanga igitigiri c'abakenyezi kiguma ari gito. Nko ku rugero tugeze ko uno munsi, reka mvuge ivy'uno munsi kuko niho tugeze, tumaze imyaka 59 mu burongozi bw'umugambwe w'abadasigana iprona ku rwego rw'igihugu nta mukenyezi arimo. Abarongoye intara ni 5 zahora ari 18 nahone nta mukenyezi n'umwe arimo. N'abarongoye amakomine 42 nta mukenyezi arimo. Mu mazone bashobora gusanga hari 1 2 muri make ikibanza cy'umukenyezi mu barongozi bafata ingingo kiracari inyuma, nta ntambwe turatera. Ico turiko turakora mu guhimiriza abakenyezi bene wacu kugira ngo mu matora twimirije kuja mu matora ashiraho inzego guhera ku mutumba gushika ku rwego rw'igihugu, ico bita le congrès mu gifaransa. Rero duhamagarira abakenyezi guharanira no gukerebukira mu kwitoza muri ivyo bibanza by'uburongozi bw'umugambwe guhera ku mutumba, ku mazone, mu makomine, ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'igihugu. Mwabo batatu hakabamwo umukenyezi niwe buri umwe, kuko nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi riraduha ibice 30%. Turasaba rero uburongozi bw'umugambwe na twebwe twihimiriza kugira ngo tuzokwitoza, kuko baratora bakatanga bakabaza ati ninde agomba kwitoza mu kibanza cy'urongora umugambwe mu komine, mu ntara cyangwa ku rwego rw'igihugu. Aho rero mpamagarira abakenyezi ko bokerebukira kwitoza. Rwaruka rurahari mu bisanzwe mu mugambwe badasigana iprona turafise igisata c'abakenyezi ariwo muhari wa IFB, hakaba n'igisata c'ugwaruka arico GRR. Bisanzwe ivyo bisata uko ari 2 byavukiye rimwe. Aho rero ubwo gwaruka umbajije ruhurikiye mu muhari Gerere. Baserukiwe hari habo twatumiye, ariko nabo nibategura urubanza kuko twavukiye rimwe turamahasi. Abo bigeme bahurikiye mu muhari GRR barahari kandi barakwiye. Ivyo bibanza nivyo birahari. Hari amatungo y'umuhari. Murabona mwijambo mukuru umugambwe yashikirije yavuze ko amagume yabaye mu Burundi yarahungabanije umugambwe, ahungabanya n'imihari yukomokako. Rero mw'iryo hungabana harabaye kudatunganya isubirizwa cyangwa kubisikanya kw'abarongoye imihari ya IFB cyane ko muri Gerere baragize kubisikanya, barakoze by'ibisikanya byaragenze neza. Rero natwe dusaba uburongozi koko dufasha gushika kw'iryo bisikanya riciye mu mahoro n'umutekano ntange. Ababifise n'abari barongoye uwo muhari imbere y'amagume ya 93, kuko amagume ateye haciye abihungabana, kandi turizigiye yuko bizogenda neza nk'uko umukuru w'umugambwe yabishikirije. Hariho ibiganiro nabo bari barongoye umuhari ico gihe, kubera ayo magume igihugu cyaciye mu magume murabizi, imyaka hafi 10 irenga. Urumva niye n'abarongoye imihari barahungabanye, ntihaba gusubira gutegura amakoraniro atuma haba ibisikanye. Rero ikoraniro ryarabaye, ariko kubera uko guhungabana hariho ibyo tudahuriza ko niko novyita, ariko dufashijwe n'uburongozi turizigira atagukekeranya ko hazobibisikanya mu mutekano ntangere.
oya sibanga byanza birazwi ibihe byanza birazwi naho bita ngo kwa Mukabuyoya murahazi foyer d'accueil kiya n'ikibanza cy'umuhari wa IFB bari batunganije kugira bakire abigeme baje mu gisagara batagira aho bashikira baca barashiraho umugwi ujeje gufasha abo bigeme kugira baronke aho bashikira ariko ico kibanza umuhari w'abakenyezi IF umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi IFB wagiteguwe kugira ufashe abakobwa baje gutangura ubuzima mu gisagara batagira aho baba batagira aho bashikira hamwe n'ibiro biri hajya mu Ngagara ibiro by'umuhari bihari mu ruhande ya zone birahari biranze nibyo twebwe nk'uko twabivuze mu ijambo twabibukije ko uwo muhari w'abakenyezi ari uwo muhari waboneye iyindi mihari yose mu Burundi ko intumbero yawo ubwa mbere kwari kugira ngo babandanye bagwanira agateka k'abakenyezi mu Burundi ijwi ryabo rishike kure mu kuvuga ivyo tuma abakenyezi bataguma muhira batavuga karakarago kabaraye ahubwo kugira ngo bagwanire agateka kabo cyane cyane baboneke mu buzima bw'igihugu mu vya politike aho bigeze no munsi ni haba hari ibice 30% nuko abakenyezi bahagurutse bakagenda mbere n'igihe bari mu masezerano y'Arusha baragenda gushikiriza bati natwe abakenyezi nimutwibagire mu bakumiriwe natwe turimwo rero abakenyezi bategezwa kubandanya bagwanira agateka ko kugira ngo iterambere mu ngo mu gihugu ubumwe amahoro bibandanye bikomera mu gihugu cyane cyane mu kwibumbira mu mashirahamwe ntibishinge kuvuga ngo twebwe abapfasoni murabitwemerera nabo nyene babikorere babimboneza babe abantu bategerezwa guhagararira inyungu z'igihugu baje mu nzego z'umutekano babandanye mu vya politike nababwiye ni mu nzego zifata ingingo mu mugambwe muhaguruke mujemwo mube mu batwara umugambwe mu ntara mu makomike kuko abo nibo bagira bavuga nibo bafata ingingo namwe mube murimwo ntimurindire ko muca mwicara ngo kuko ngo ari umukenyezi ngo tuzomushiramo rero abakenyezi ni inkingi y'iterambere cyane cyane bigisha indero runtu mu miryango barabona ko imiryango ibi byose twama tuvuga ngo abasuma biba muri mu kigega ca leta nuko ba warakuze iyo muvyeyi yakuze yigisha abana ko kwiba ari bibi ko kwica ari bibi ko kwankana ari bibi ko kudasenga ari bibi ko imico myiza yose y'igihugu ihera mu nzu abakenyezi rero bafise uruhara rukomeye iyo bafashanya n'abashinga ntaye babo imvugo z'ukutankana imvugo z'amacakubiri zihera mu nzu abavyeyi babishize imbere bakavuga ati ivyo bintu naco bimara n'iterambere rero mu kibano mu kugwanira iteka ryabo mu gufashanya njane cyane mu kubona ibikenewe mu gihugu cyangwa ku mutumba vyotuma iterambere riba abakenyezi n'abambere bo bidufasha rero nico gituma no musi navuze nti ntiduje guhimbaza gusa umunsi mukuru wo kugira ngo twibuke imyaka 59 ariko ni twibuke ibikenewe gutsimbataza amahoro gutsimbataza demokrasi gutsimbataza iterambere kuko nibo benshi mu gihugu igihe umukenyezi ahagurutse ku mutumba umukenyezi ahagurutse mu kibano niyo umukenyezi kandi ikindi naco duhimirize n'abashinga ntaye ngo babashigikire ntibabaca intege ntibavuge ngo umukenyezi agiye muri politike ngo abagiye kubasumba ngo acabe ingare bumve ko nabo umukenyezi yatevye yagiye mu rubanza yagiye mu nama ya politike ashitse bugorovye umushinga ntahe wiwe atacavuga ngo ejo ntuzosubirayo twabonye yuko ivyo rero birakenewe ko tubandanya tubiganira nabujya nko ku kwezi kw'igihugu kujejwe no umunsi mukuru w'abakenyezi dutegerezwa gusaba
ni nk'uko leta ibasaba ko bagira uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kandi abakenyezi aho bahagurukiye ikintu ntikereka kuba iyo bavyumvise kuko bakora ikintu bacitangira. Uburongozi bw'umugambwe si ubw'umugambwe iprona gusa, ni inyigisho maze kubona kandi n'indongozi z'imigambwe zose duhura haba mu ihuriro ry'imigambwe turamaze kubona yuko turavye imigambwe nka yose mu gihugu, abatwara imigambwe mu ntara zose, wanashaka kuje no ku mugambwe uri ku butegetsi nawe uravye mbega harimwo uwa mbere, simvuze ngo ba kabiri abaga indongozi, uravye mu ndongozi zitwara ku rwego rw'igihugu, mvuze iyo tuvuze indongozi z'ukwezi ntituvuze amakomite, ntituvuze abakomiseri b'umugambwe, tuvuze umukuru w'umugambwe n'icegera ciwe, tuvuze muri conseil supérieur cyangwa abakenyezi barimwo. Ni ukuvuga yuko abakenyezi mu migambwe yose urabona yuko ahantu hanini dukunda kubabona, tubabona bari mu marige iwabo, tubabona bariko bakora ibikorwa vyabo, ariko turabakeneye kubabona mu nzego z'umugambwe, umukuru w'umugambwe mw'ikomine, umukuru w'umugambwe batwara. Ivyo rero birahambaye gose, nico gituma tubahimiriza ati iyo ngwara ntiri muri iprona gusa no mu yindi migambwe, mbega ni kubera iki mutubahuka, baracababuza. Nico gituma abakenyezi nabahimirije ni mu makoraniro yo mu minsi tuzobone muri mu nzego z'intara z'amakomine, kandi ntituzobatora kuko muri abakenyezi, tuzobatora kuko mubishoboye kandi mwasavye guhiganwa. Umuhari ifebe murazi yuko mu 1992 mbere 1993 na 4 wabaye umuhari ufise ubwigenge, personnalité juridique cyo kimwe na Gerere. Aho umugambwe w'abadasigana usubiriye kuvuga duti tufatiye ku itegeko ry'imigambwe yatowe mu 2011, nta muhari ushobora kwigenga wa politiki, mutegerezwa kuba amihari iri mu mugambwe, kuko imihari igihe wokora ikosa bo bibaza umugambwe. Nta muhari ushobora kuvuga nta ifebe atayiprona. Nico gituma aho duheruka kubikorera tugabitora mu ikoraniro kaminuza, twaciye tuvuga duti nka Gerere bo ivyabo baravuze bati dutegerezwa kubishira hamwe. Haciye rero habaho imigwi y'abakenyezi ba kera baca bafata kuko ifebe ari umuhari wigenga udandaza ataco atabucutu gifitaniye na iprona, baca bafata ivyo vyose vyari vya ifebe baravyihagira. Nico gituma umugambwe w'abadasigana wacishije mu biganiro kugira ngo abo ubwa mbere nuko amategeko avuga ntushobora kuba ifebe utari umudasigana, kandi ntushobora kuvuga ngo ni umufebe yigenga. Abo rero bavuga yuko bategera muri ifebe bigenga bagiye ahandi basigire ivyo bindi umugambwe, kuko umugambwe niwe wabibahaye zaba inzu byaba ivyo bindi. Muri Gerere barahejeje kubiganira, nico gituma babivuze nabo nzobafasha, kuko narabonye yuko kuganira abantu bakumvikana atagukoresheje Kenya arivyo vyiza. Nabo rero ko nari nabatumye ko baganira, ubu ngiye kubafasha kugira ngo ivyo vyose vyegukira abayifebe bibegukire. Uwo yafashe ingingo yuko yigiriye mu bindi ajana umutwe wiwe mugatajanye ivyo ifebe biraba, ibiro vyayo, ibikoresho vyayo, amazu yayo. Ivyo rero umugambwe w'abadasigana uzobibafasha, nabwiye baje kuganira. Ubu rero nkuko nafashije Gerere bigatora inyishu, niko nzobafasha, kandi ntibizotunanira kuko iyo abantu bicaye bakaganira ni ngombwa baratora inyishu. Nta ingingo ya leta mwarasaba itegeko, mwebwe muhavuga muti hari ico bita mu gifaransa les mouvements affiliés et mouvements intégrés. Rero les mouvements affiliés ziguma ziri affiliés ku mugambwe, mugabo mu itegeko twebwe ubu twatoye ko abama mouvements intégrés. No kuvuga ntibikura, nashatse kubivuga mu gifaransa nama mouvement intégré y'umugambwe sama mouvement affilié. Rero mu Kirundi sinzi ko no bivuga, sinovuga ngo ni imihari ifitaniye ubucuti, mugabo ni imihari y'umugambwe. Nico gituma mu ikoraniro kaminuza mu itegeko tavuze ati nta mihari ifitaniye ubucuti, ni imihari y'umugambwe itegerezwa kugengwa, kuko ejo hogira umuntu akomeretse uwundi agakubita uwundi, nibovuga ngo yari imihari ifitaniye ubucuti, bovuga bati uye yiprona
iyi mihari yanyu urugwaruka rwanyu aba bakenyezi banyu bakoze ibi muri nico gituma mu ikoraniro kaminuza y'ibihumbi 2021 twatoye ko ari imihari y'umugambwe atariyo bifitaniye ubucuti itegerezwa kugondorwa kandi atawo kwigenga avuga ngo urumva je ndigenga ko tuzogeranira kuko umuntu mufitaniye ubucuti mwogiranira ubucuti ushaka cyangwa kareka ni imihari rero y'umugambwe itegerezwa kubandanya ikora yisunze amategeko umugambwe wiha byari ivyo bihe abantu rero umugambwe wama utunganya ikoraniro kaminuza n'iryo rifata ingingo y'imihari yayo kandi ivyo bihe duca tubitwara mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwemeje stati y'umugambwe abantu bose bigenga bisunga ayo mategeko. Personnalisation juridique yatangwa ico gihe n'ubushikiranganje kera ariko ntibigishoboka ko haba imihari ya politiki yigenga ntashira hamwe gigenga rya politiki riba ishira hamwe gigenga rya politiki n'umugambwe rero ntushobora kuvuga ngo ndumuhari ngo wigenga mu vya wa politiki ntubaho kuko iryo tegeko ryare kuri ivyo bintu ryagenga imigambwe ico gihe n'imihari ryavuyeho igihe hatogwa itegeko rishasha rigenga imigambwe y'ibihumbi 2011 no musi niryo twisunga nk'iyo tegeko nta hantu hariho havuga yuko ari imihari cyangwa mu politiki yigenga baho. Ubwa mbere no kumenya yuko inzego za IFB ziheruka kugira ikoraniro kaminuza haraciye imyaka 2 baratora inzego shasha. Umuhari rero wa IFB uba umuhari ufitaniye ubucuti canke uba umuhari uri mu mugambwe izo nzego zitowe shasha inzego zihari zitegerezwa kubisikanya n'izihari. Uno musi byo basabye ko izo nzego zigira remise reprise kugira ngo babandanye batunganya neza amatungo ya IFB kuko abo bandi dushobora kuba mu IFB utakiri mu mugambwe w'abadasigana ngo hanyuma ngo bandanye utunganya ivya IFB kuko nta IFB atamugambwe w'abadasigana. Nico gituma basavye bati twifuza ko ivya IFB natwe twobitunganya kugira ngo abo bantu tutabona batari mu nzego batariko baratwara umuhari bahejeje ivyabo twebwe rero dutezwa kubasubiza. Nico gituma nababwiye nti tuzogenda kubabaza babikore ku neza batabikoze umugambwe w'abadasigana urafise ubushobozi bwose bwo kubafasha kuko IFB n'umuhari wa Iprona iyo twumvise bafise ibibazo umugambwe rero urahaguruka ukabafasha kugira ivyo basaba mu mategeko babironye. Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91.4